Nataka nikuulize kitu kimoja tu ili unijibu. Je, una mchumba? Hapana. Ushawahi kuwa na mchumba? Ndiyo. Haya. Ningependa tu mwambie neno moja tu ex wako ambaye amekuumiza sana. Naomba akome na Mungu atamlipa. Akome kabisa, Mungu ndo atamlipa. Akome kabisa, Mungu ndo atamlipa. Kandi abakunzi ba Roy TV bari naho muherereye mwe mudukikana 5 kuri 5 ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV nkuko musanzwe mumenyereye wotarakora abonnement ukande kuri subscribe na j'aime ndayikeneye wongera ushyire muri commentaire uno munsi twakoreye aho bita ku Buterere murabona ngaha ni kuri eglise nshaka ndakorera agatwiko kuno munsi ntimwari mukamenyereye ariko murakabona kandi muraza kuryoherwa muraza gutwenga make sure ugume udukurikirana nurambigwe wowe ugize j'aime merci beaucoup wowe ugize commentaire merci beaucoup wowe ugize partage merci beaucoup turabakunda kuri kamera ni Claude ariko neza cyane reka tubandanye n'agatwiko kacu kuno munsi ndakubwiye ni komeza udukurikirana muri bwa mwe muri rwa rukundo dusanzwe dukunda Roy TV forever. Abakunzi ba Roy TV rero muko muradukurikirana uno munsi nabateguriye akantu gashasha kameze neza cyane ndikumwe n'abantu bari tayari tugomba dukorane reka tube twaramutse twumva ko bamerewe hama dutangure n'agatwiko kacu kuno munsi. Amahoro cyane. Murameze neza cyane gose. Ashije bona muri tayari kandi muraberewe. Byatagisipero nyene turaberewe nk'abatagisipero. Sawa. Je nanje nitwa Bella Shaka ndi umumenyesha makuru wo kuri Roy TV namwe mwitwa bande? Je nitwa Ntibazonkiza Pascal. Ntibazonkiza Pascal. Ayo mazina ya Ntibazonkiza akunda kuva nk'abantu bakomeye nawe uravyiteguriye? Imana ibishatse nyene basha ndashobora kuvamo umuntu ameze neza cyane naho mbona nyene bitariko biragenda neza nkuko ndavyipfuza. Tukiri bazima birakunda kandi birashoboka. Akantu ngo mandababazi mbega urafise umukunzi? Oya jewe nawo mvise. Nukuvuga ufise abo mwakundanye murahebana sivyo none? Benshi. Gira akajambo wobabwira nka bamwe bakubabaje gusumba abandi muviramwo guhebana. Je benshi kenshi bakunda kungaya kubera no bandi umutagisivero ngirango. Ego hakuru nico navuga nyene ngira nanje ubu narabihagaritse mvuga ati je nk'inyonge kinga nta mukobwa novuga ngo turakundana. Urumva ntiyonyemera nyene nkora tagisivero nawe uravyumva. None uwanyuma yaguhevye agoye ubutaxivero nakaye kajambo wo mubwira wo mutekerera kugira ngo ntaza bikorera uwundi muntu amuhoye ubukene. Ndamubwira nyene ati umunsi nawe ahubwo wabonye nyene nateye imbere ntuzo ndonde kuko ndazi imbere ni heza ndashobora kuriheba. Ego cyane gose imbere ni heza kandi ubuzima burahinduka ikidahinduka ni jambo y'Imana kandi byose birahinduka sivyo none. Haba reka ndabifuriza kugira ibihe vyiza n'umuhingamo mwiza kandi uronka abakiriya benshi. Ndazi ndabaronka ma ndabaronka kandi biragusaba kuzotera imbere. Zuranzenga nyene nzonera imbere ma nzendonke n'umuntu nyene ameze nkuko kwawe nyene nawe uravyo. Sawa. Abakunzi ba Roy TV rero tucyabandanya n'agatwiko kacu kuno munsi mugume amaso ari kuri ecran ntago tuba deceive. Amahoro murameze neza? Turameze neza cyane gose. None chef ko menga murashavuye byagenze gute? Oya twiko niyo twama tumeze uko je nitwa ntaheza hizi nta mwanya numwe nguma nezerewe ukabise ndabona nta byiza baba baranteguriye. Oh my god. Niko bimeze ubuzima buragoye durana byinshi bituma dushavura. Hama nanje nitwa Bella Shaka umumenyesha makuru kuri Roy TV namwe mwitwa bande? Je nitwa ntaheza hisi Hamdani. Ntaheza hisi Hamdani. Hamdani harakantu ushaka kukubaza sinzi ko babinkundira muri tayari? Turi tayari cyane bivanye n'ivyo tubajije turakwishura neza cyane. Okay. Mbeta uramaze kugira umukunzi urafise umukunzi canke nta mukunzi ufise? Je mfise umukunzi nakunze benshi ubu gusa narahisemo uwo nyene tuba dukundanye cyane gose muga abandi narabahevye. Okay, abandi barabahevye bisigura yuko urafise aba ex. Shaka ubwire akajambo kamwe gusa ubwira umu ex yakubabaje gusumba abandi bose. Je ndamushima kuko jewe turabanye neza nta bintu vy'ishavu tugiraniye muga abandi urumva narabahevye ntabo nta kintu gituma jewe notuma no basubirana kuko twaravanye. Shaka rero ubwira akajambo kamwe ujya muntu mwahebanye mugikundana muri bajya bakera urashaka kuvuga ati hariho umwe
yambabaje gusumba abandi ati ari akajambo rero nifuza kuba no mubwira kandi si ngombwa ngo umuvuge izina ariko dushaka umutekerere akajambo kamwe gusa mwobidukorera. jewe akajambo keza nuvuga Imana ni bahezagiza abandi kubera je twarahebanye nta kindi kintu gituma je twosubirana mfise uwo nahisemo. Murakoze cyane muri make ubifuriza ivyiza. Ndabifuriza ivyiza Imana ibarere neza. Naheza hise ni umwana mwiza abandi ngira bashavuga ati baragahura ni na satani barakagira ibiki ariko urumva yuko abifurije ivyiza nanje ndabifuriza ivyiza mu rugo rwanyu mwubake rugume kandi mutere imbere. Murakoze cyane gose. Namwe murakoze kuduha umwanya wanyu. Murakoze. Abakunzi ba Royal TV rero n'ubu twicabandanya amahoro mumeze neza. Yego je ndameze neza kweri ndashima Uwiteka Nyagasani. Oye je nitwa Bella Shaka ndumumenyesha amakuru kuri Royal TV namwe mitwa bande. Janje nitwa Niyongere Eric, uno musi umeze gute? N'umunsi mwiza canke vyahaye? Je kubwo Uwiteka Nyagasani yandamukije je umunsi mbona ari mwiza nta ngorane kuko nubu ndashaka impwemu z'abazima. Vyiza cyane nanje rero naje kugira ngo umfashe ndakwibariza akantu kamwe gusa unyishure mbega wowe inkundira. Neza cyane ndibaza ko atakibazo na kimwe kirimo. Okay, mbe uramaze gukunda canke urafise umukunzi? Je gukunda narakunze hama ndagira uwo mpisemo ambera umufasha wanje kandi nubu turabanye neza nta kibazo na kimwe gihari. Okay, nukuvuga bajya mwakundanye kera murahebana bisigura yuko bitagenze neza kugira ngo mushike ku ntego yuko mwobana. Mbega nakaye kajambo wotekerera muri bajya mwahebanye bajya bitwa ngo naba ex gira kajambo kamwe utekerera umu ex wawe. Je nk'icyo novuga kuko burya hari ikintu usanga Imana itaguteguriye. Ko jewe narakunze ndakunda nk'abakobwa bashika hafi nko ku 15 kandi bose nabizeza yuko twotegeza yuko twobana hari abo nabwira ati nk'aba bahende nawe navuga ati we kweri niwo mbere umukunzi nyene nyakuri hama mwose ntivyahise ngo byose bikunde nahise nyene mumwe mubona icyo bikora no babwira ati nimwihangane ko byashitse n'ubuzima butari bumbereye neza mwo kugira kwisa kweri ndashima Uwiteka Nyagasani ku minsi yose ndiko ndamara kandi tubaye nayo tubanye neza nta kibazo na kimwe kirimo. Murakoze cyane abaexebereraho muri hose mwihangane ntabwo yari mahitamo kandi ntabwo ryari shaka ry'Imana namwe muzoronka biwanyu babakunda cyane. Murakoze cyane yo kukanya kanyu mugira umugisha. Namwe kandi mugira umunsi mwiza n'akazi keza murayize neza. Murakoze cyane. Abakunzi ba Royal TV rero n'ubundi abandanya ubundi muntu kandi duhuye amahoro. Amahoro cyane kabisa. Murameze neza? Tumeze neza cyane kabisa. Jembo uryohewe wahuye n'iko no musi ku buryo uryoherwa bigeze ngaho. Ndanezerewe buke nyene kubera naho mbona ubukene ari kirenga no kwihangana ariko nta ngorane. Bo jewe akazina kanje nitwa Bella Shaka ndumumenyesha amakuru kuri Royal TV namwe mitwa bande. Natwe twitwa Bikorimana Arcade. Arcade uramaze gukunda cyangwa urafise umukunzi? Ndafise umukunzi kweri. Mbega urafise umu ex? Ndamufise ariko byaraheze vraiment. Okay, shaka ugira akajambo kamwe utekerera ujya mu ex yakubabaje gusumba abandi bose umva yuko udashobora kumwibagira. Ujya mu ex kabisa naho yambabaje ariko ikintu nomutekerera naho yamoye ubukene ni hatari ariko hari gihe nanje naronka mu nyuma akicuza mu nyuma kabisa ariko arakwiye kwisubirako. Arakwiye kwisubirako ko urukundo ataramaro. Yego byo by'urukundo z'amaronko kuko ibintu by'ubu ni hatari buzabura zunguruka. Ntazabikorere n'abandi. ntazabikorere n'abandi ivyo yagukoreye yaguhora ubukene. Ntazabikorere n'abandi kuko twese turi cyo kimwe n'uwazogenda kadosanga ari nkanje. Nawe nyine birashika bigahinduka nanje namaze kuronka akicuza mu nyuma. Sawa murakoze cyane. Abayiko muradukurikirana rero n'ubu twicabandanya muye n'umwana mwiza cyane n'umunyeshuri avuye ku ishuri reka nawe twumva ukuntu atwishura kuri kakabazo kacu. Ni sawa? Ni sawa. Urameze neza? Yego ndashima. Uberewe cyane kandi utisize n'ikintu na kimwe. Gusa nyene niko meze ikusa. Yego. Bon mwitwa bande? Je nitwa Shimirimana Salma. Salma nanje nitwa Bella Shaka ndumumenyesha amakuru kuri Royal TV. Salma uri mu rukundo? Oya. Bo uramaze gukunda ariko? Oya gusa nakamaro bifise sindavyita mune kubera ndacari umunyeshure navyo nkunda nyene gukundana ndacari umunyeshure
ndiko ndarondera kwanza akazuza kiwanje. Igome mbona byarashise kujya kuna abantu usanga abanyeshuri bagira munsi ko rero ugasanga akundanye n'umuntu ariko ukabona ati ntasho bimaze ukaca ubiheba ukavuga ati kambanze ntegure katuza kanje gira akajambo kamwe basi wobwira ujya muntu mwarakundanye mugahebana swate ukamuheba bivaye nuko wabonye ingeso ziwe mbi canke wewe akaguheba gira akajambo kamwe wo mubwira. Je cyo no mubwira gusa nyene nk'umuntu abantu bose barafite amakosa yiwabo bakora nyene cyo no muhanura yobireka ibyo bintu akategura kwanza akazuza kiwiwe akiga agaheza no abahungu ni benshi kandi baguma nawe heza amashure wo muronga nyene ukarondera kwanza akazuza kiwawe umuhungu ariyo uraza kumuronga gusa basi nivyo nyene. Urakoze cyane Salma hama ugire kandi ibihe byiza turagushimiye nk'abakozi ba Roy TV umunsi mwiza. Ege sawa namwe nanje ndashimye murakoze. Abakozi ba Roy TV mwe n'umunyeshuri ariko tuba tuvuga mu Kiswahili kubera nico kimworohera gusumba ikirundi. Vipi mzima? Mzima. Naitwa nani? Grace. Grace, mimi naitwa Bella, ni mtangazaji wa Roy TV. Na unaitwa Grace, mwanafunzi? Aya, nataka nikuulize kitu kimoja tu ili unijibu. Je, una mchumba? Hapana. Ushawahi kuwa na mchumba? Ndiyo. Aya, ningependa tu mwambie neno moja tu ex wako ambaye amekuumiza sana. Naomba akome na Mungu atamlipa. Akome kabisa, Mungu ndo atamlipa. Akome kabisa, Mungu atamlipa. Hakuna kingine utaongeza? Hakuna. Aya, nashukuru. Aya. Frediane Saimana. Okay, Frediane urafise umukunzi? Ego. Hari no wigeze? Naro no nigeze na twahebanye birashika turahebana. Shaka rero ugira akajambo wotekera ujya mwakundanye murahebana kandi muhebana ari we yakubabaje. Cyo namubwira ko byashyize kambabaza kumbe Imana ntiyagombye ko tubana. Birashika no ati pole sana ko birashika kira muntu wese afise icyo Imana yamuteguriye. Sawa, ati pole sana ntabwo ari umugambi w'Imana ntijyari shaka ry'Imana. Reka tugushimire gira akajambo none kamwe ujya mukunzi wawe muri kumwe ubu nyene. Umubwira ati ashishikare kunyiyumvira ko ndamwiyumvire ko Imana ihezagira. Maze Imana ibijemo. Amen, nanje ndabahezagiye. Sawa sawa. Abakunzi ba Roy TV rero agatwiko kacu kuno munsi kararangiye. Iyi ni ndabasezere nka Bella Shaka kuri micro za Roy TV nkuko musanze mumenyereye. Wowe waryohewe ushe muri commentaire, partage ndayikeneye, like wongere kandi ugire subscribe. Abatara kurikirana Roy TV mu bihanahane kugira ngo bibashikire bakurikirane Roy TV kuri kamera ni Claude abikora neza cyane. Reka ndababwiye nti ciao tuzosubira naho ubutaha. Roy TV.